ndashaka kuvuga uno munsi muri kino gitondo hariho abantu Imana ihora ikoresha ariko kandi wewe ukaba utabazi. Turi mu myaka abantu bakonsoma ba star, kandi turi no mu myaka umuntu ashobora kwibesha akibaza ngo ni wakorera Imana wenyene. Ako ndagomba kubwira ngo always Imana irafise ibihumbi ndwi yibikiye. Hariho abakozi bayo ngaha mu bisagara no mu ntara za ruguru wowe utazi nuko begisa kandi bitavye umuhamagaro. Iyo dushitsi Horebu Imana ikonfronta orgueil yacu. Iyo dushitsi Horebu Imana ivugana n'ubwibone buri mu buzima bwacu. Wibaza ngo usigaye wenyene, wibaza ngo nkorera wenyene, ariko ndafise ibihumbi ndwi utazi kandi bariko barankorera. Umuvyeyi yarambwiye ati Jesse numvige n'abana bova muri eglise yanje bakagenda muri eglise, arambwira eglise ngo iri hano. Ako nande namubwira ntariko hari igihe bishika Imana igakoresha umuntu wowe utemera. Yesu ashimwe cyane. Hari n'igihe bishika Imana igakoresha umuntu wibaza ko ufise vyinshi umurusha. Ariko nimba abana bawe ariho bashaka kuja bareke bajeyo kugira bagume mu Mana, nawe uri kurabateste nk'umukozi w'Imana. Plus tard arasubira arankontakta, arambwira ngo biransa abana bariko baraja mu ngeso mbi. Ako ce ndashira mu inguvu ndavuga nti umviriza, reka abana baje gusengera aho bashaka. Si igiheko cawe, ntibategezwa kuba ba héritier ba eglise yawe. Bareke nimba bariko bararondera Yesu baje kumuronderera hajya ahantu utemera, kuko ujya mukozi w'Imana igihe Imana yamuhokwita ntiyabanje kukugirisha inama. Ndaje kubabwira ngo Imana iriko irahagurutsa abantu kubakoresha, twege ntitugisha inama kandi ntiturinda kuyiha autorisation. Imana ikoresha uwishaka yereva uwishaka. Hari n'uwo wibaza ko ufise ivy'urusha azohaguruka agakora kurusha wewe akagira amavuta arusha yawe, kuko Imana iriko irasiga abantu amavuta ntirabira ku butoni canke ntibareba ku makritere y'abantu. Iyo Imana ije guhagurutsa umuntu ikamukoresha from nowhere kandi ikamukoresha mu gihe ciwe muri generation yiwe, kandi hari abantu Imana ihagurutsa gukorera ku materrain twe tudashobora gukorerako. Iri souverain, ibikora uko ishaka. Haleluya. Undi yarambwiye yuko umugore wiwe yaminiya uwundi mukozi w'Imana atamwumva ariko aramwumviriza. Ndamubwira ni pole sana, birashoboka ko ujya ari wamuhezagira kukurusha wewe. Yesu ashimwe cyane. Kubera ibintu vy'abahezagirana na hezagirana naje nta formule bifise, ntituzigene bigenda, biri mu bantu, biri mu bikindi bikisi zigituma mwe mwaje ngasi zigituma mu nkunda, nane zigituma ndabakunda. Yesu ashimwe cyane. Ivyo ni Imana ibikora. None nze gushwana uvuze ko ari uwundi wakunze atari jewe. Iyo turi Horebu Imana ikonfronta orgueil yacu, bigasaba yuko umuntu w'Imana yiga kurekura no ku accepta descenzi Imana, kuko Imana itadusaba autorisation iyigira ikoresha uwundi muntu.